Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri aka kanya amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje kuba ari mu kaga nyuma yuko ingwara gihutihuti bihejeje gukomera cyane. Turibuze kubibashitsa ku vyose ido nido. Reka nsubire ndabaha ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mudukurikirana muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaha ikaze abaherereye Gitega, abaherereye Bujumbura mu gisata c'ubudandaje, abaherereye Muravya, abaherereye mu Kirundo, namwe mwese muherereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaha ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushike. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aya na makuru mutorezwa n'ubwo bamenyesha makuru akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi babahinga bakorera mu karere k'ibiyaga binini bakayadushitsa ko yose atosoye. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Aka kanya amakuru adushikiye nuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko umutambukanyi wiwe avuye nga mu gihugu cacu Burundi ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye iyo bashitse aho mwasi ashaka, bikaba mu nyuma zuko umukuru w'igihugu arahejeje iminsi igira 3 aremvye cane nkuko twara tubibashikiriza mu biganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikaba mu nyuma zuko aremvye cane, ariko umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubaha yari yaciye atanga itegeko ry'uko umukuru w'igihugu atorongikwa mu bitaro bikorera ngaha i Bujumbura, na cane cane ko bivugwa yuko ho bararungitsweyo abagambanyi bikitse mu kiza co kugandagura umukuru w'igihugu, na cane cane bivurwa yuko boba bariko barabandanya mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kera inkuru nziza yo bari hehe turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Bikaba mu nyuma zuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ashitse mu gihugu ca Kenya aciye afata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko arungikiwe amakuru akomeye cyane n'abahora bagendanira umukuru w'igihugu wijanye nuko ibihangange umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, General Prime Niyongabo na Vice President Prosper Bazombanza bashitse kandi bajeje gufata ingingo ikomeye cyane. Iyo ngingo ni yihe turibuze kuyimviriza muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Bikaba mu nyuma zuko aka kanya baciye bafata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu aremvye cyane, ikavurwa yuko arungitswe mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Kubw'amasoko yacu yegereye iyo dosiye, hari bamwe mu ntwazangabo bajeje kurungika amakuru akomeye cyane. Biravugwa yuko uyu mugambi utoba wanezereje umunyamabanga mukuru umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bikaba mu nyuma zuko kurungu umukuru w'igihugu yobagira agirirwe nabi, na cane cane ko harimwo abagambanyi. Bikaba bivurwa yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aka kanya ashitse kuri iryo vuriro. Bikaba bivurwa yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha nyuma yo kumviriza amakuru akomeye cyane mu nyuma zuko yari yasize itangazo kandi ashize itegeko rikomeye cyane ko umukuru w'igihugu atakwiye kujanwa kuko umupfumu ava mu gihugu ca Tanzania yari ajeje iminsi itari mike yishika 2 ashitse nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko araraba ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu na wa muzungu yari yarekuriwe gushika umukuru w'igihugu arembeye. None umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bari mu kaga, na cane cane ko ariko aribonekeza abagambanyi abibonekeje mu karwi ko gutembagaza ubutegetsi n'ibindi bihangange bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi vyaba bigirira umukuru w'igihugu nabi. Bikaba mu nyuma zuko Vice President Kurungu yajeje gufata ingingo ikomeye cane giturumbuka nyuma yuko yanse itegeko ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
ribuza kuba ari ibihangange bishika umukuru w'igihugu arembeye. Bikaba bivurwa yuko Prosper Bazombanza aciye afata ingingo ikomeye cyane yo gutumiza ko ibihangange General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika kumvo zo kuraba neza ibijanye n'uburyo umukuru w'igihugu yo kurikiranwa amagara yiwe, nubwo bitanezereje umutambukanyi wiwe aciye afata ingingo ikomeye cyane aherereye mu gihugu ca Kenya. Akaba aciye asaba leta ya Kenya kurundika indege ishika i Bujumbura kugira ngo ikware uyu mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye imushikane ku bitaro biri muri Kenya. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira turayagaruka ko mu buryo bw'idonido. Bikaba mu nyuma z'uko arayandi makuru avuga yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD yari yashitse kuri ivyo bitaro vyarungitsemwo umukuru w'igihugu hamwe n'abamugenderanira. Kuri ubu akaba ari kwarakorwa amatoza kuvyerekeranye n'ivyo Reveriyano Ndikuriyo yoba yagiye muri ico kibanza, kandi nyene ibihangange vyari biriko birategura umutekano ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Icoba ni cose kiriko kiribonekeza mu gihugu c'u Burundi, na cane ko umwisi Petero Nkurunziza nawe yapfuye bitari vyamenyekana ko yoba yahawe ishano. Nibi rero biravugwa yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano ku igenekerezo rya 20 nyuma yuko yagirana umubonano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Bigaca vyumvikana yuko umukuru w'igihugu yoba yarahawe ishano nyuma yuko yari ariko arasaba umushikiranganje wa mbere ko bokura General Prime Niyongabo mu mabanga. Ivyo vyose rero reka tubigaruke ko mu makuru yacu idonido. Mbere yuko tuyatangurira kuri aya makuru havurwa muri politiki, reka amakuru yacu tuyatangurire ko havugwa hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mu nyuma turaza kubashitsa amakuru akomeye cyane adushikiye ku bijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Indege igiye kuva mu gihugu ca Kenya yo bigirishike i Bujumbura, ariko aribazwa niba ibihangange bica vyemera kurungika umukuru w'igihugu mu gihe aremvye cyane, na cane ko bitariko biravuga rumwe n'umutambukanyi wiwe. Turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira avurwa nga mu gihugu cacu Burundi n'ayandi avurwa hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ngubu rero Bob Rugurika avuga ko afise amakuru yahawe na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari kurwanya umuhari wa M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko, aho abasirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfa kuva hadutse intambara zihuza urunani rw'igisirikare ca Kongo harimwo n'ic'u Burundi mu kurwanya umuhari wa M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ni mu buseruko bwa RDC. Amakuru akomeye cyane adushikira biravugwa yuko Bob Rugurika yagize ati jewe hariho abasirikare turiko turavugana irya muri Kongo, aho bariko baremeza ko bavuga amakuru yuko abasirikare barenga 300 bo bakavuga ko badashobora kuba barenza urugero. Amakuru adushikiye rero mugabo ibintu birahejeje gukomera cyane, hariho abasirikare barenga 300 bamaze kutuvamwo, bamaze kurwa mu intambara ziriko ziribonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru rero dufise barahamba mu binogo bitandukanye mu mashamba ya Kongo, mu binogo rusangi, kandi bikavugwa yuko leta y'u Burundi ihamba ariko idatahura neza kandi idasigura ibijanye n'abasirikare b'u Burundi bariko baragwa ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Mwindwi twasozereye umwari wa M23 niho mwumvirije yuko werekanye abasirikare b'u Burundi bafashwe mpirire imyidondoro y'abasirikare 3 b'u Burundi bafashwe n'uwo muhari mu ntango zo ku kwezi kwa Munyonyi umwaka wa 2023 hari mu ntambara zikaze zabereye muri teritwari ya Masisi. M23 ikaba yiyemeje ko hari abasirikare b'u Burundi batari bakeyi yishe hamwe n'abandi bafashwe mpiri, ndetse ko igiye kubandanya iberekana mu ntumbero yo gukwerekana amakungu ko leta y'u Burundi yinjiyemwo na nyene muri iyo ntambara ihuza uwo muhari na leta ya Kongo. Kuri ubu rero yoba leta y'u Burundi canke igisirikare ca Kongo ntibirashima kugira ico bivuga kuri ayo makuru avugwa mu Burundi, nuko abasirikare b'u Burundi baba bararungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'abo basirikare bayo bafashwe mpiri kuri ubu ngubu birahejeje gukomera cyane. Biravugwa yuko bahejeje gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
Ndayishimiye ko yofata ingingo ikomeye cyane yo kubabogoza. Turasavye rero abasirikare b'u Burundi kurumba igihugu cyacu Burundi ntibariko barahabwa iteka. Turasavye umukuru w'igihugu afata ingingo ikomeye cyane bikamu nyuma z'uko turibuze kugaruka ku makuru akomeye cyane kubijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho ari ku ivuriro rikomeye cyane. Mu bijanye n'amakuru turibuze kubashitsa ko reka amakuru yacu nanone tuyabandaririze ku makuru nk'uko mwahora mudusaba ko tuzobashitsa ko amakuru avurwa irya nino ku migabane y'amakungu ya kure n'andi abavurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Kuri ubu ngubu rero ibintu biraje gukomera cyane. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi b'Uburusiya batangaza ko muri uku kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2023 Ukraine yapfishije abasirikare barenga 13,700 mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Kuri ubu rero Sergei Shoigu asanzwe arongoye ubwo bushikiranganje yatangaje ko kuri uyu wa kabiri uretse abo basirikare bapfuye Ukraine yanatakaje ibiduga vyo mu ntambara bigera ku 1,800 hamwe n'ibindi bitandukanye vy'ibigwanisho bikomakomeye. Kuri ubu rero uherereye ku gihe iyo ntambara ihuza ivyo bihugu bibiri itanguye, Uburusiya buramenyesha ko bumaze kwica abasirikare barenga 90,000 ba Ukraine hamwe no gusambura ibigwanisho vyinshi vyizo ngabo zico gihugu. Kuri ubu rero uwo mushikiranganje akaba kandi yavuze ko hari abasirikari benshi ba Ukraine batanguye kwishikana ku ngabo z'Uburusiya inyuma ngo yuko babona ko urugamba barimwo batazorutsinda. Nyuma yuko reka amakuru yacu tuyabandanirize mu makuru avurwa muri Afrika y'Epfo. Kuri ubu ngubu rero leta ya Afrika y'Epfo yaraye isavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPR gusohora mutahe wo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu bitarenze hagati mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka turimo kubera ivyaha vy'agahomeramunwa biriko birakorerwa mu karere ka Gaza n'igisirikare ca Israel. Kuri ubu rero umuhanuzi mu biro vya perezida wa Afrika y'Epfo yatangaje ko kuri uyu wa mbere ko uheze CPR niyo itabikora bizoba bije kwerekana ikimenyetso c'uko isi iriko irirabira gusa ataco iriko iragokora kubijanye n'ibiriko biribonekeza muri Gaza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko iradiyo y'Abongereza BBC ivuga yuko Afrika y'Epfo ikorera muri Bangladesh via Amazing ya Cameros hamwe na Djibouti vyatanze ubusabe bwo muri CPR ko hokorwa amatohoza yimbitse nimba hari ivyaha vyo mu ntambara canke vyo guhungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu vyakozwe mu karere ka Gaza. Israel nayo ikaba ibandanya isigura ivuga ko iriko irarwanira inyuma y'igitero cakozwe n'umuhari w'Abanyepalestine Hamas ku windwi y'igitugu umwaka wa 2023 uyu mwaka. Kuri ubu rero aho ciciwemwo abantu bashika 1,200 nayo abandi barenga 200 baranyuruzwa. BBC bandanya ivuga ko Afrika y'Epfo imaze igihe ishigikirana cane Abanyepalestine bariko baraca mu bihe bitoroshe iki gihe. Kuri ubu rero mu gihe hari n'ibindi bihugu vya Afrika biriko biraza gushira ahagaragara ingingo zikomeye cane kubijanye bigaragaza n'umubabaro kubijanye n'abene igihugu bariko barapfira muri iyo ntambara. Muri uku kwezi kwa Munyonyo mwaka wa 2023 ico gihugu co ku mugabane wa Afrika caratangaje ko kikuye ku badiplomate baco muri Israel ndetse kinatangaza ko abambasaderi ba Israel muri Afrika y'Epfo atashobora kubandanya aguma serukira igihugu ciwe muri Afrika y'Epfo. Turaza kugaruka ku yandi makuru akomeye cyane abejeje kudushikira tuba tugira ngo tubashitse ko amakuru avurwa hirya nino ku migabane y'amakungu ya kure n'amakuru avurwa hirya nino mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi abavurwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora kaniko karyonda gusaba no kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona rakazujyana nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nkuko twebwe mu finyo rero amakuru akomeye cyane yajeje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka tugaruke tuyabashitsa ko yose idonido. Reka nsubire ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi muri ko murumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nkuko twebwe mu finyo twabwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa ku magara
y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko umutambukanyi we washitse mu gihugu ca Kenya, bikaba bivurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashitse aho umwasi ashaka. Amakuru akomeye cane adushikiye nuko aka kanya umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ajanywe mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Kubw'amasoko yacu mu gisirikare biravugwa yuko General Prime Niyongabo, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, amwe na Vice President Prosper Bazombanza bahejeje gufata ingingo ikomeye cane, bikaba mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yashizeko itegeko ry'uko ata muntu n'umwe arekuriwe gushikaho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembeye, bikaba mu nyuma z'uko umwe mu bihangange yari arekuriwe kuhashika ari uyu Vice President. Kuri ubu ngubu rero akaba aciye afata ingingo ikomeye cane nyuma yuko aravye yuko umukuru w'igihugu umuvyeyi w'u Burundi yoba amagara yiwe ageze aho umwasi ashaka. Biravugwa yuko kuri ubu ngubu arashobora kwitaba umuremyi nk'uko vyibonekeje ku muhisi Petero Nkurunziza. Ari n'ayandi makuru akomeye cane turonka mw'ibanga ntangere tugira ngo tubashitseko muri ibi biganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba atarabikora aka niko karyonda gusaboneka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabana rakazojyana nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu ngubu rero bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane turonse mw'ibanga ntangere bivuga yuko nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibonetse yuko amagara yiwe ageze aho umwasi ashaka, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca n'ijyanganje General Prime Niyongabo hamwe na Vice President Prosper Bazombanza bahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo kurungika umukuru w'igihugu mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Amasoko yacu yemeza yuko kuri ubu ngubu Reveriyano Ndikura nawe nyene umunyamabanga mukuru w'umugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD yaciye afata ingingo ikomeye cane y'ubugambanyi kuri ubu ngubu itaratahurwa n'abahinga mu vyerekeranye nuko haciye hashirwako abaja gucungirira umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Bikaba mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cane adushikira ku bijanye nuko boba bahinduye abasirikare bahora bacungerera ikambi icungera umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu hoba hagiye kwibonekeza icuka cibi kigiye kuba gishikira abenegihugu. Bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo nawe nyene yoba yibonekeje muri uyu mugambi ukomeye cane turuze kugaruka ko ido nido. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika mwarumvirije yuko yari yatumweko n'umukuru w'igihugu kugira ngo barabira hamwe ibijanye nuko General Prime Niyongabo yokurwa mu mabanga agasubirizwa Keri Nkurunziza. None ubu amakuru akomeye cane adushikiye Keri Nkurunziza yoba ari hehe turaza kuvyumviriza mu yandi makuru. Bikaba mu nyuma z'uko kuri uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye cane yuko Angelina Ndayishimiye ndayubaha hejeje gusaba leta ya Kenya kurungika indege ishika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Mu nyuma z'uko kuri ubu biriko biribazwa ko na bamwe mu bihangange bitandukanye vyibonekeje muri uyu mugambi wo kurungika umukuru w'igihugu mu bitaro, bikaba bivurwa yuko batari bushobore kuba bemerera abo basoda barungitswe na Kenya kuba bofata umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakamujana muri iyo ndege agashikanwa ku ivuriro ryo muri Kenya nk'uko umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubahejeje kubisaba ubutegetsi. Leta y'u Burundi ciye ifata ingingo ikomeye cane ikaba igiye kubikurikirana nyuma yuko umutambukanyi yahora babuza kuba batarekuriwe kuba baje boshika aho umukuru w'igihugu arembeye. Ivyo vyose rero turiko turabigirira ko amatoza abamenyesha amakuru bacu b'abahinga rumwe mu basoda aturungikiye amajwi akomeye cane turibuze kubashitsa ko biriko birabera Igitega n'ibindi bitandukanye biriko birabera kuri ubu ngubu mu bihangange bitandukanye. Itegeko giturumbuka ryoba rihejeje gusohoka, n'irihe tegeko n'ibihe vyari ku murongo w'ivyigwa nyuma yuko ibihangange bifashe ingingo ikomeye cane ku magara y'umukuru w'igihugu. Turaza kuvyumviriza wico usabwa manuka busi iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko nimuje kure. Iyi ni Burundi News TV.